Sitarabaho Yesu warunzi imizina washushanyije mu kiganza cyawe nakizonkurayo iyo nkikujwe n'ibibazo byinshi ntafite inyishu ndakwegera nkasenga nibuswe isezerano Yesu inyishu kandi nakwizeye nimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu inyishu kandi nakwizeye nimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Sitarabaho Yesu warunzi imizina washushanyije mu kiganza cyawe nakizonkurayo iyo nkikujwe n'ibibazo byinshi ntafite inyishu ndakwegera nkasenga nibuswe isezerano Yesu inyishu kandi nakwizeye nimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu inyishu kandi nakwizeye nimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Oh, hallelujah. Abariko barambaye Marie n'abanyeshure bigiye muri BCC harimo abakozi b'Imana abapasteur manishimwe cyane twebwe abakozi b'Imana muri hano mu mugisha ukomeye cyane kubona umupasteur yemera guca bugufi akaza kwiga harimo abapasteur barongoye amasengero ariko kubw'umutwaro wa Kristo uri muri bo bemeye kuza hano bariga bakagiye kwiga kugashira kwigisha bamwe bafise amadiplome ya teology bamwe bize amashuri akomeye uzovuga ati nubwo twagira amatology intama ntizikeneye teology mu mwaka zikeneye kuba bigishwa hano harimo abapasteur nubwo babone bambaye nk'abanyeshuri harimo abungere harimo aba evangeliste harimo abaritere abadiakoni tubakomere abashimesha umunezero ukomeye cyane kushima oh haleluya mirimo yawe
abanyeshuri bigiye muri BCC harimo abakozi b'Imana abapasiteri Imana ishimwe cyane turi kubabwira abakozi b'Imana muri hano mu mugisha ukomeye cyane kubona umupasiteri yemera guca bugufi akaza kwiga harimo abapasiteri barongoye amasengero ariko kubw'umutwaro wa Kristo uri muri bo bemeye kuza hano bariga bakagiye kwiga kugira kwigisha abantu bamwe bafise amadiplome ya teoloji bamwe bize amashuri akomeye ukavuga ati nubwo twagira amateoloji intama ntizikeneye teoloji mu mwaka zikeneye kuba bigishwa hano harimo abapasiteri nubwo babone bambaye nk'abanyeshuri harimo abungere harimo abaevangeliste harimo abariteri abadiyakoni tubakomeye abashimisha banshimye cyane umunezero ukomeye cyane oh haleluya imirimo yawe amen mama tuzahora tugushima urabona ko ari benshi cyane abo bose bambaye amakanzu y'ubururu n'abigiye muri BCC gusa bari mu mashengero atandukanye nk'uko rya BCC rivuga ngo abantu batandukanye bava mu mihinga itandukanye bahujwe n'impemu y'umuryango Imana ishimwe cyane amen oh turabona ngo pasiteri batandukanye Imana ibahezeze cyane murakoze kwicara no kubandanya kuhaguruka mubandanya muhimbaza Imana ishimwe cyane mwamaze amezi 9 niga murebe umwanya wo kuvuga ati Yesu warakoze turabona nk'abakozi b'Imana Imana ishimwe cyane pasteur Jules evangeliste Alice Imana ishimwe cyane n'abandi batandukanye inyuma yaho hariho abagabo n'abagore bigiye mu ishengero rya Bonne Church Imana ishimwe cyane hariho abantu benshi bavuga yuko ata mwanya bagira wo kwiga ariko nabone abagabo bava mu mashirahamwe bonje bahagarariye n'ibintu bikomeye ariko bamwe ati dukeneye guhindura abigishwa aho duherereye mukomeye amashaka muri Bonne Church n'abakoze amashyi menshi cyane amen abagabo abagore abajene kandi ubuzima bwabo bakomeje gutera imbere iyo witwara ibyara Yesu Imana ishimwe cyane yitwara ibyara dufise intare zikomeye z'amapromotion Imana yabakoreye mu kwemera kwiga Imana ihezagire aho muri Bonne z'abarafite muze muririmba mubyina munezerewe Imana ishimwe cyane haleluya amen ubamenye muririmba Imana ishimwe cyane murakoze BCC abundance abo bambaye impuzu zirabura harimo n'abayobozi bakomeye oh Yesu arahirwa amen abigishwa mu gihugu cy'Uburundi haleluya Imana ishimwe cyane umunsi wo kubyina umunsi wo kunezerwa kuko ni umunsi w'inzira niba hari ikintu wese yanga ni ukuba abigishwa oh tugushima tuvuga imirimo yawe mwami tuzahora
mana yacu icubahiro kibicawe, icubahiro kibicawe. Turagushimiye mana kubw'abigishwa bavuye mu mashengero atandukanye muri kino gihugu mana, bavuye mu maministeri atandukanye mana. Ni by'ukuri bari basanzwe ari abigishwa bawe, ariko bemeye guca bugufi kugira ngo bahindure abandi bigishwa, basubire bige barema abandi bigishwa. Tugushimiye intumwa ziri hano, tugushimiye abapotre bari hano, tugushimiye mana ababishop bari hano, tugushimiye mana abapasiteri bari hano, tugushimiye imiryango iri hano. Turavuze ngo icubahiro kibicawe, reka amashi menshi tuyahe. Amen. Umwami w'abami, aya mashina y'umuntu, amashi menshi ku mwami w'abami, amashi menshi. Oh haleluya, glory shandara baba seke aya sondoro bobo. Amen. Murakoze barinji kuturongora, Imana ibahezagire cyane. Amen. Shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, haleluya. Oh, sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, haleluya. oh, sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, haleluya. oh, sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, haleluya. Sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, amashi yacu kubanezerewe. Sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe, haleluya. Haleluya, haleluya. Numugoroba aho abanyeshure bashika 200 bavuye mu mashengero atandukanye nkuko twababwiye muri kino gisagara, abigiye muri BCC bavuye mu eglise tutovuga, ngira uko bangana n'amashengero yaho. Imana ishimwe cyane. Aba mubona bambaye ubururu n'abarepresenta b'amashengero atandukanye. Rero munezero twashaka kubabwira batumire bahire yuko benshi hagati muri bo n'abakozi b'Imana, benshi hagati muri bo bafise impapuro mu mashure za theologie n'ibindi byinshi. Benshi hagati muri bo harimo abungere, harimo aba evangeliste, bari muri ministère. Icabazanye sikindi no mutwaro wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Barashaka yuko bahindura benshi kuba bigishwa. Muri uwo mutwaro nuko baje muri BCC. Imana ishimwe cyane. Kandi bamwe biteguye gutanguza izi nyigisho mu mashengero yabo nk'abungere, abandi nabo biteguye kurongorwa n'abungere babo. Niyo mpamvu tubona abapasiteri batandukanye bari hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane, babavyeyi babarungitse. Amen. Bazi ico bazobakoresha. Turababwira muri BCC muwaduhera akazi. Imana ishimwe cyane, kuko BCC korera ishengero rya Kristo mu gihugu. Hama abandi nabo nabavuye mu mashengero atandukanye, Abundance no muri Restoration. Mugabo w'ubururu bavuye mu eglise atandukanye muri kino gisagara ca Bujumbura. Rero n'umunezero. Haleluya. Turanezerewe. Imana ishimwe cyane. Impamvu tunezerewe nuko Yesu yadutumye kuba bigishwa. Yesu ntiyaduhamagariye guhindura abantu abanwanyi, Yesu yaduhamagariye guhindura abigishwa
biwe. Rero yaryoshe kubona abantu biyemeje kuba bigishwa, ahubwo isi yose ntigiye gufatwa. Si igihugu kigiye gufatwa, ni isi yose igiye. Abavyukuri ngire mbabwira yuko ni gitoro, amen, ni gitoro kigiye guturira amahanga, aho bazogera ntimuzombaze, amen, n'imiriro yigendera. Imana ibahezagire cyane. Hagati muri twebwe twatewe iteka n'abakozi b'Imana, kandi twashaka kubashimira. Imbere ko twakira abakozi b'Imana, twashaka gusaba imbabazi cyane. Ubutumire mwahawe, mwarabonye yuko ubutumire twari dufite yuko intumwa Apotre Yoshua Ndagijimana Masasu azobari hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane, amen. Rero kubw'imvo zitamuvuyeko kandi zitatuvuyeko, haleluya, nivyakunze ko haba. Imana ishimwe cyane. Mugahari aranezerewe, amen. Impamvu anezerewe niye nuko afise umutima wo guhindura abantu abigishwa. Rero umuntu yafise umutima wo guhindura abigishwa anezerwa yuko icyo yakoze kiriko kirakoreka nubwo atoba hari. Imana ishimwe cyane. Rero arabaramukije mwese, haleluya. Imana ishimwe cyane, amen. Kandi arashimiye cyane, amen. Apotre arashimiye cyane Uburundi kuba bwarakiriye yereko, amen. Nukuri Apotre Yoshua Ndagijimana arashimiye igihugu cy'u Burundi kuba carakiriye iyerekwa. Arashimiye abavyeyi b'amashengero kuba mwarakiriye yerekwa. Arashimiye abigishwa mwize. Imana ishimwe cyane, amen. Rero uno munsi aravuga ati arabakengurukiye. Twari kugira gusa ntihagire umuntu avuga ati mbega ari hehe. Nukuri, amen, nubwo atabonetse aranezerewe. Imana ishimwe cyane, kandi tumusengere cyane cyane umuryango we wabuze, amen. Babuze umuvyeyi, Madame Apotre yabuze mama wiwe, rero bari mu kiriyo. Mbona basengere, nitunezerwe gusa ko twibuke no kubasengera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero tugiye kwakira abakozi Imana batandukanye hagati muri twebwe. Mugabo hagati aho BCC ngere mbabwira ko itari Burundi gusa, BCC iri mwisi yose. BCC iri hano hatwegereye muri Congo, mu bihugu vya Pays des Grands Lacs. Imana ishimwe cyane. BCC iri Nairobi muri Kenya, BCC iri mu Bubiligi, BCC iri henshi. Imana ishimwe cyane. Rero abatwegereye baje kwifatikanya natwe, turanezerewe cyane. Kumbure coordinatrice araza kubakira ku buryo bw'umwihariko, mugabo turanezerewe. Nashaka gusaba gusa famille BCC itari yo mu Burundi yaje kudutera iteka mu vyaguruke, amen. Dushime Imana ku bwanyu, amen. Famille BCC itari yo mu Burundi, amen. Umuryango wa BCC utari wo mu Burundi uhaguruke. Abavuye, amen. Pastor Yoboka, amen. Abakozi Imana batandukanye, aba rero n'abaserukiye la famille BCC. Imana ishimwe cyane, bavuye mu mihingo itandukanye. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Tugiye kwakira aba ministre bahagati muri twebwe, babakozi Imana, aba apotre, amen, aba bishop, aba pasteur, aba evangeliste. Mwoshobora kuvyaguruka tukabiyegereza tukashimana ku bwanyu. Benshi muri bo nabarungitse abanyeshure. Rero ko bona hagati muri twebwe nukuri turabubashe, muhaguruke tubiyegereze. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Amashimesha, amen. Imana ibampere umugisha mu vyagire. Murakoze, amen. Turakiriye abafasha, abatware, abana. Imana ishimwe cyane, baje inshuti za hafi n'iza kure zaje gushigikura abo no musi baza guhabwa certificate. Mwovyaguruka namwe twabiyegereza mu vyubahiro vyanyu. Mudufashe bakozi b'Imana kubakomera amashi. Imana ishimwe cyane, amen. Imana ibahezagire cyane. Tudatevye rero ndabona neza nta mushitsi gisigaye hano, amen. Twese duhindutse abo mu muryango umwe, haleluya, haleluya. Uko mukomeza kuba hano murazi ikintu kiza kubafata, impwemu y'umuryango, kuko BCC igizwe na esprit de famille, amen. Aha rero twashasigira dukureho imipaka yose, tuce ducika umuryango umwe gusa. Ubu rero tugiye kusangira, kuko twahinda abantu iyo bamaze kuba famille mwacu basangira, nta bashitsi. Tugiye kwakira intahe zibiri zabize izinyigisho.
Imana ishimwe cyane kuko nitwotanga amasertifika tutumvise nico byakoze mu buzima bwabo. Haleluya. Tugiye kwakira umukozi w'Imana akomeye cyane, evangeliste. Amen. Evangeliste Alice Manisha. Amen. Mukoba bashibeshi. Evangeliste uyu mujenerale akomeye. Uyu mujenerale afise umuhamagaro w'isi yose nzima. Niyo mpamvu yemeye kuza kwicara amezi 9 ngo azoruhuka isi yose ngo isigaye isa na Yesu. Haleluya. Ijambo ryawe mukozi w'Imana. Haleluya. Amashimeshi ku Mana yacu. Dushimira Imana kubw'umukozi wayo. Dushimira Imana kubwanyu. Dushimira Imana kubona dushoboye kwa turi hano. Ni kubw'umuntu mbw'Imana. Nashaka gushima Imana cyane kuko kubona yarashoboje kwigira ishuri. Iri shuri ni shuri ridasanzwe. Imbere yuko nza kwiga nari nsanzwe narize yandi mashuri nkuko benshi muri mwebwe mwize. Ndazi ko mwize. Antwagira witwa umukozi w'Imana, ntushaka ko umukozi w'Imana utize. Kuko ntiworonka n'ivyo ubwira abantu. Rero jewe nari nsanzwe narize. Naraminuje. Mugabo maze kubaja impande, kubaja hafi, uko bashishikara kuvuga nkumva hari ikintu ntafise. Ivyo nari narize byose byari mu mutwe. Mugabo mu mutima ntivyari bwashikeyo. Nkumva ko ari ahantu ntafise ntarashika. Nagomba kugira ngo umunyabwenge kwisi n'umuntu yemera kwigishwa. Niwe muntu wa mbere azubwenge kuko uwo muntu ariko ico kintu cize ntushobora gusigara wa wundi. Ndavuga ifo ko ibintu ndavyumva. Ni igiki kiruta abandi kuko aba bari ngahe imbere muri kumwe barafise ururirimbo rwitwa Daddy nkavugana n'aba bantu ubu bwoko ni nyabaki barashaka kuririmba umuntu. Ndavuga reka nanje ibintu ndavyumviritse. Baragenda kwiga mu Rwanda je cyo gihe ntivyankundiye muganda bo barashane ko nari nabikunze cyangwa ngo ndavyumvirize kuri source numve kuri uwo muntu abivuga bama baririmba ndamubone nenda muzi ngaha mu gisagara ariko avuga ubutumwa mugabo sinarinzi vyavuga dimo mu kwigisha nkavuga ngende avyigishe numva. Ico gihe birafa bifuye vraiment nahatse gukraka kuna shaka kuviva reka bivuga wenyene mu nyuma ishuri bararizana ngaha barizanya aha twigishwa n'uyu muvyeyi coordinatrice maza kumubona neza araza kubabwira vyinshi naho ntigishijwe n'ujya reka mfe kumwumviriza uyu kameme singira amanyama reka nce bugufi usanga amashuri menshi nize rero yize na wene ngo ni igiki gituma wiga twarize vya bindi je na wewe ambwiye ati sico kimwe nawe uzobibona. Ndaca bugufi ntivyari vyoroshe kwicara amezi 9 uriko wumviriza umuntu nkawe. Biraryoshe kwicara kumviriza umunyamahanga umuntu wo mu bindi bihugu naho vyo duhana urubibe umengo bisa neza. Uyu niyo problem menshi bahora bagira. Ikibano kirakengegwa muraza kuvyumva. Mugabo ndavuga nti ko nifuza gushika kure guhindura amahanga reka nicishe bugufi naha ndahaci. Ndicara kuru ya mbere twize ni kuru zibiri zitangura. Umva umuntu yigira mu evangeliste gihangange kivuga ubutumwa abantu bagakizwa wumva umengo umuntu afise ubwenge nta nabukeye ufise. Ikimenya nuko twahijize kuru zibiri tumubwira ngo urashobora kutwakiriza umwami Yesu. Ivyo vyavuzwe n'abakozi Imana bakomeye. Sinduko nabivuga kugira ngo mvugirire ishuri. Mugabo twari dufise dute y'agakiza kacu. Umviza je nakira abantu bakijijwe nje nagira ngo bakijwe bigenda uko. Mugabo nahejeje izo kuru zibiri nzumva ntakijijwe neza. Numva ko ni Yesu ari ntashobora kuja mu ijuru. Twese tumugira bwa bundi. Iyi ni impression umuntu wese yagize afise agira haje kwigiza kuru. Bisigura ngo uca bugufi mu buryo bunini bwagutse ko hariho profondeur y'Imana utaba wumva ufise. Turabandanya turiga vyinshi ni vyinshi hari ikindi kuru twize ikomeye cyane yitwa intimité avec le Saint-Esprit.
ico nagomba ndababwira ikintu turiko turiga iyo cours tugire tuyiheze mwigisha en personne yambwiye ati jewe ubu ngenda mwisenge mfise akagatabo ataka gatabo kitwa intimité de synthèse wa gatabo ati kugira nshitse mwisengero ntiyagire ikindengana nguma ndagasoma ndagasubiramo neza kugira ngo ntihagire ico mpusha bisigura ngo uwibaza ko azi vyinshi ni kijuju ni wabitwigisha muga kumva ko na wene hari ahantu ataragera akeneye kugera kandi ivyo birarengana ko ndi mu evangeliste mvuga ubutumwa habwira ubutumwa abantu nari mfise ikinogo muri jewe cananiye kuvamwo kuko igihe cyose tuvuga ivuze ubutumwa hakizwa ibihumbi by'abantu mugabo wabarondera mu ishengero ntubone numwe ico kintu nimba ari ikintu cambabaza mu mutima cyari kivyibushe kandi capa ibiro vyinshi gute uvuga ubutumwa hagakizwa abantu ibihumbi bingahe mugabo ntiwigere ubona mu ishengero nawo wahaye amakarte ntugere ubakwita ijisho nkumva ndiko nkorera ubusa ndiko ndazezeta amafaranga twakoresheje umwe yatwataye stress y'ibikorane nkumva ngiye gusara nkabona ibi bintu mu vyatumye rero nemera guca bugufi ico carimwo niga nespera ko nzoronka inyishu umunsi umwe y'ico kintu niho rero twaca twiga ico bita evangelisation ivuga butumwa mu gitabo civuga butumwa niho umutima wanje wamenekeye kuko nari nsanzwe ndabizi naravyize kandi narabikora nari naravyigishijwe n'umukozi igikorane c'abenga cha Daniel Kolenda nari mu organisateur mu vyo Imana yampaye mu ico gihe izo ngabire zarimo kandi zaruguru amaso yanje ntangura kumva ko nashobora kuvuga ubutumwa mugabo icyantangaje giteye ubwoba ivyari muri ivyo ibiri muri iki gitabo nico nari nkene no kubona ingene tubikora n'igituma tubikora comment évangéliser pourquoi évangéliser n'ingene ugira suivre vyose point par point virgule par virgule vyari muri iki gitabo nari ndabizi mugabo sinebwe abone neza umuntu abiza agasubiramo uko nyene biri nuko Imana je yabimpaye iki gitabo niko ciyitwa manuel d'évangélisation nkabona uko nyene ama verse ibintu byose naho nkoresha uko naho ndabigira mugabo nsanga igitandukanye bafise manuel igitabo cingene ubikurikiza nsanga igihe cyo dukora igikorane twabanza guhamagara Hortense coordinatrice kugira za duformera abantu iyo dukora ibikorane nabo nta mahoro bafise agendagena ama eglise yose tugiye gukora mu ivyo bikorane akabegeraniza hamwe akabigisha bose ingene bagira bategura igikorane ingene begeranya abantu bakababwira donc abasenzi ingene igikorane imbere ko kiba habanza gukubita hasi ama forteresse ibisika aba daimoni bagaba ico kirere bose bakabameragura hasi abasenzi bagahaguruka basenga ijoro n'umurango ivyo nandi ndabizi mbwa sinzi ingene bikora agacagena akadugira formation y'abasi intercesseur bose bakarere ico igituma yama bikora wenyene aruha kuko twe ntwari tubizi ndabisanga muri iki gitabo bisigura ngo ikindi gikorane cy'undi munsi naho ngenda kwigisha hose ngenda afise igitabo canje nta ngorana gifise yararemurutswe haleluya ikindi igikorane imbere ko kiba twigisha abo bita abakonseyi abavyara abakirizi twabwira abasage femme voilà canke basaje homme ntavyo nzi abo bantu rero twaba tubafise kwa turatabagura ikingene tubaforme ngene ubegeranya n'ingene babwiza ko bameze tugasura tukamwikorako yari yarasanzaye ubu udufise igitabo dufise n'abamariko baravyiga muri yo harimo ingabo vyose ubu nta ngorane nimwe ndakubwira ntimunyigishiriza abantu baza barirukanga ico bita abo bakirizi igikorwa bakora abo bakirizi bakira ama liste y'abo bantu bakijijwe bagaca basanga bushika mu nzu zabo ngaha hariho umutima ubwiriza ko ufiswe n'uwo muntu kera narasanzana nabinjiza ngo bakumeneka n'umutwe bwa nti mutabikoze murapfuye Imana izobica n'ukuri ibi bintu birateye ubwoba ni nko kuvyara mwana ukamutamwisashe kwiyarara ubu hari igitabo bajya ndabikeneye bwa nti tugakora igikorane aba bantu bwiza kubasanga mu nzu iwabo gushika no mu bitanda baryamamo gushika munyuze mu nzu y'Imana ico kintu cyarankoze ku mutima gushika hamwe numva nti ndasenza Imana ngo ijambo ritugenga muri ministeri yacu gitwivuga ngo ri muri Mateo 28 ku murongo wa 19:20 nimugende muhindura abantu bose intumwa babigishwa banje ntushaka kugenda guhindura umuntu mwigishwa atana kimuzi cingene babigenza ministeri yose
y'Imana yadusigiye ngaha ku isi ihagaze muri iyo BCC. Kuko umva iyi ni discipolat, bavita discipolat za kubabwira neza. No guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Ishengero ryuzuye abantu batarabigishwa ba Kristo. Naba adhérents. Abo bantu rero babahaye abakozi b'Imana ba apôtre ba pasteur. Mubwiriza kubashikana kuri urwo rwego kuba bigishwa kugira binjire mu ministère yabo. Ico Imana yaduhamagariye sukuzi amashengero ibihumbi. Nukuza abashengera abigishwa ba Kristo bagiye guhindura abandi bigishwa ba Kristo. Haleluya. Ndashimira Imana. Ibi bintu ko ndababwira umengo n'amateori muri pratique c'est extraordinaire. Naserukiye bajya abantu bose mubona nukuri je naserukiye abakenyezi n'abakobwa ngaha ko abagabo mugabo baraza kuvuga mukanya. Ba mama. Hello. Les dames. Nimwiyumvira abagabo bose abagore bose bari mu ishengero bacitse abigishwa ba vrai. Yavuze ngo twasha duhindura ngo isi. Nta nakanya twomara. Nta nakanya twomara. Ubonye namaze no kugira ubwo basatani kuko deja tunganuko hatanguye 12. Natwe tunganuko. Uyu munsi iyi nyigisho iki kintu sifise ngeno kibabwira. Ndashima Imana abakozi b'Imana batwemereye bakashika. Ndashima Imana abakozi b'Imana baduhaye abana babo. Ndashima Imana aba bantu bose ko baravumviriza ibi bintu. Ibi bintu mu mize ntimuzosaba kutumenya. Ndabarahiye. Hari jambo muri Yoweri bivuga ngo abo bantu ngo ni ingabo nyinshi zihagurutse ngo zimeze nk'imiriro ngo imbere yaho imiriro ngo abantu ngo namashaka kubaresista ngo batebwo ngo bacejuru y'ibihome no mu madirisha. Ubushobozi Imana iduhaye muri iri jambo ryayo rizotuma dusimba amadirisha n'imisozi n'amaforteresse. Nta kintu nakimwe kizoduhagarara imbere dufise ijambo ryayo. Yesu wanje abampezagire cyane mwakoze. Amashi menshi cyane. Amen. Twakire n'amashi menshi Désiré, mushingane twa Désiré. Amen. Aserukire ngo abagabo n'abasore. Amashi menshi abagabo n'abasore. Menshi cyane. Karibu papa Désiré. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Agira ntangure gushimira abanyizeye. Urabona ko abashinga ntaye benshi hariya ingambo zose mubo twambaye uniforme imwe. Bari gutora uwundi muntu ariko barabiravyo basanga ni je no baserukira. Kandi ndabemereye kubaserukira neza cyane. Intahe yanje ihagaze cyane ntangura mu gushimira Imana. Imana yoyo muremyi wacu kandi Imana izi bidukwiriye ikaduha ivy'umubiri na cyane muri BCC tukaba twaharonkeye ivy'imhemu. Kuvuga Imana iduha ivy'umubiri kongera ikaduha n'ivy'imhemu. Nkuko mwibuka ikiganiro Kristo yakoranye na Satani igihe yaramaze imisi yishonjesheje hama amaze gusonza Satani akamupropoza guhindura ibuye bamwe bita umunana kugira ngo arihindura umukati. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Aho ni muri Matayo 4:4. Ivyo rero biri mu byo dushimira Imana yadushoboje kuza muri no shure kugira ngo hamwe nabikeyi twari tuzi dushobore kuvyongereza. Abakabiri nshimira ndashimira le visionnaire apôtre pasteur Masasu nabo bakorana team yiwe harimo n'umudamu we bien sûr ari hafi we cyane. Ngashimira nabamufasha harimo pasteur Hortense nabamufasha nawe ingene bumvijwe ry'Imana kugira ngo badushikirize natwebwe icimana yavuganye n'umungere le visionnaire. Cyane ndashimira umurongozi wacu apôtre Apollinaire kuko wewe ntiyaturungitse gusa yaranaduherekeza
aho yararushije abapastori bandi mwicaye ngaho wonye mwabarungitse gusa ariko nimugire suivi nta suivi naki mumeze nk'aba bavyeyi barungika abana ku ishure nta suivi ariko abigisha bakeneye ko babona hariya ku isomero. Twebwe rero umurongozi wacu yaranaduherekeza akaza mbere hari Nevarere mbamvuze ishengero arongoye hamwe n'abamufasha kurongora iryo shengero baragiye hamwe barumva ko pana kuturungika gusa kandi twisopa turi abanyeshure biwe babo ariko kandi banaturihiye na minosi. Ikintu kindi mvuga ngaha muri byinshi twarize discipolat ingene abantu bahinduka abigishwa ba Kristo mu vyigwa byinshi twagiye turiga. Twarize kwiyegurira Kristo, twarize kwinginga, twarize ico bita intercesseur, twarize kumenya kumva igihe Imana ivuga comment Dieu parle, twarize ivuga butumwa sinzi ko iruhande worishaka ijana butumwa twagize ivuga butumwa sinzi ko bisa, twaragize discipolat et communication, twaragize aussi twarize ishengero nk'umuryango l'église famille, twize ibintu byinshi. Ariko je bico nshingira intahe Imana mu vyamfashije ni hariho classe 3 aho twize l'intimité avec le Saint-Esprit. Ico kintu jewe carakoze ku mutima wanje, abo nkunda kuganira nabo ndababwira nti kuva niga ico cigwa ndanatahura yuko meme no muri garde robe yanje sinzi ko mwe bihora bibashikira muri douche mukimvira n'ubu nambariki nawe zitabari nyinshi aho kimvira n'uyu munsi nambariki urabona kumenga ni ikintu kiri kintu gisanzwe. Ako nagenda kubwire yuko je ndashobora kugera imbere y'impuzu zanje ntafise ide kubera iki cigwa nize ngaha yuko ntegerezwa gukonsulta mpemu yera mu kintu cose nkamubaza mpemu yera ushaka ko nambariye ego ushaka ko nambariye. Erega nigituma abantu bamwe bambara nabi si muri mwebwe ariko hari n'abandi ngaha mu masengero murongoye mufise ikibazo cingene abakirisitu banyu bambara na cyane cyane abakobwa n'abadamu. Buriya kwiyataka kuri ziriya mpuzu haba hari umuzi kuko umuntu arongorwa na mpemu yera nkuko twavyize twebwe mu ishure. Umuntu arongorwa na mpemu yera burya no kuri garde robe yiwe mpemu yera umubwira nti aka kajipo ni kagufi urashaka kukareka. Hako mwirwa muragira amatati n'abapasiteri banyu, mwirwa muragira amatati sinzi n'abajejwe discipline muri korale sinzi nibiki. Duhaye ikibanza mpemu yera tubwira ikintu cose kwakunda guteka mpemu yera kubwira nti uyu munsi mpemu yera nteke kinone none uyu munsi ngiye mu isoko je ndafise umudamu wanje ni special. Arambwira nti sheri iyo umpaye amahera nkaja mu isoko kugura impuzu mbanza gusenga nkabwira mpemu yera uje kumfasha kuronka impuzu ngiye kurondera. Yagiye gusuma ivyo guteka nuko nyene mpemu yera uze kumfasha ndonke ivyo ngiye kurondera. Umva ko twebwe mu rugo rwacu twaratahuye icarico mpemu yera. Ndangiza buriya kwiga urabona na cancana abantu bafise agapapuro bita licence usanga abantu bafise amanyama cyane. Ariko kandi ivyo ndabibona muri Afrika Burundi canke muri Afrika aho abantu batiga cyane batiga amashure menshi binjire muri za doctor ugasanga ari umuntu afise aka licence ari vyimbya cyane ugasanga ivyo rero biratuma abantu badaca bugufi ngo bige. Ico nshaka kuvuga ngaha ni giki aha ndashaka guhamagarira abantu kugira ngo bakunde kwiga. Pastor avuye ngaha niwe yavuze ngo ikibano kirakengereka. Yego yavuze ingene biganye sinzi n'uwagiza kumwigisha ariko urabona ko nawe yatangaye amaze gushika hehe mu ishure buryo wo mutararana no kumutinya cyane. N'intumwa nazo nyene zarize intumwa zigiye ku birenge vya Kristo. Hama Timoteyo yigiye ku birenge vyande
hama Paulo yigiye ku birenge vyande none Paulo ntimumwemera yigiye ku birenge vya Gamaliyeli hama Elize canke Elisa yigiye ku birenge vyande. Urabona ko hari abantu tunigisha dutanga kuburorero ariko baciye bugufi nabo barigishwa, so dukwiye guca bugufi tukigishwa. Ndangiza rero n'igisabo pastor, mwaratwemereye yuko niduheze ishure rya discipolat muzoduha ikindi gisata ca teologie. Ndabibibukije bana bintumye bajye ubona bakunda kwiga, bana bintumye nti iryo sezerano mwadusezeraniye turakeneye ko tubandanya amashure yacu. Murakoze cyane. Amashi menshi. Amen. Abapasiteri mufise ikibazo c'impuzu, murabona hakenewe gusa inyigisho zo kubabi. Amen. Intimité du Saint. Kunwana namwe mu yarabica vyinjiramo. Imana ishimwe cyane. Amen. Hama kuri ico cifuzo no kuri BCC ntabwo igarukiriza gusa kuri kw'ishure rya theologie. Ngiragarukiza no kuri patriarche. Imana ishimwe cyane. Muraciga bakunda kwiga muziga. BCC yateguye inyigisho zikomeye cyane. Imana ibaho umugisha, tugiye kwakira coordinatrice. Imana ishimwe cyane. Haba intahe, haba bitandukanye ariko dukeneye kumva none ivyo bintu byavuzwe nibiki. Amen. Coordinatrice, abantu bose bakoze Imana bakeneye kumenya ico wagaburiye abana babo. Haleluya. Babaherekeze bavyumvise. Amashimesh abanyeshure mu vyagurutse. Amen. Amashimesh. Amen. Sabe banyakubahwa abakozi Imana mwicaye imbere kuko azawukenera hariya, twimukiye hano gira bitworohere. Imana imuha umugisha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko navuze ngo Yesu ashimwe. Kandi yongera ashimwe. Ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Numunezero ntangere cyane kuri no munsi. No munsi uri hejuru. Kubona abanyeshure nk'aba nukuri ninda ivutse. Haleluya. Turavyaye. Twagize igihe cyo gutwara inda. Ntivyari vyoroshe ariko uno munsi turibarutse kubw'ubuntu bw'Imana. Kubw'ivyo rero mfise umunezero ntangere kubona ikintu umuntu aba yarasengeye, ikintu waririye, umutwaro wagize igihe kirekire, amarira uba wararize, ukabona ko umunsi uri izina Imana yishuye. Nkuko MC Pastor Harini yavuze iyerekwa, iki kigo cabakiriye mwese mwagumye mwumva BCC ni Bible Communication Center. Ni yerekwa Imana yahaye umukozi wayo intumwa Yoshua Ndagijimana Masasu. Haraheze imyaka myinshi cyane kuva mu 85 akiri i Kongo. Iryo yerekwa rivuga gute? Imana yamubwiye ati genda untegurire ingabo, va prépare-moi une armée, ingabo ziki z'abigishwa bameze gute biyeguriye umwami Yesu Kristo, bavuye mu mihingo itandukanye, ni kuvuga mu bwoko butandukanye. Aha mworaba ababigishwa bose bambaye, nukuri mwosanga amoko ari mu gihugu cacu yose ari represente. Nabigishwa biyeguriye Imana bavuye mu mahan sociaux atandukanye, bavuye mu ma église atandukanye, bavuye mu madenomination atandukanye. Yewe mumbwire ibindi bidutandukanya nibiki. Haleluya. Ariko muri ubwo butandukane bwabo, muri ubwo budasa bwabo, haleluya, bagafatanywa niki? Bagafatanywa n'ikintu mwamye mwumva bose bavuga baciye imbere yanje, impemu y'umuryango.
kugira ngo bacike une seule famille mu ntumbero yo gukora iki? Mu ntumbero yo kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wa runo runganwe rwacu. Iryo niryo yerekwa, iyo niyo vision, iyo niyo rêve Imana yahaye intumwa Yoshua Ndagijimana Masasu, ariwe muvyeyi wacu, ariwe duserukira hano mu gihugu c'u Burundi, nkuko mwavyumvise muri Bible Communication Center Burundi. Ikindi nifuza kubabwira, nukuri ndifuza kubashimira. Twashimye Imana, ariko namwebwe ndagomba kubashimira. Abantu ba mbere nshaka gushimira, ndagomba gushimira abakozi b'Imana mwaduteye iteka uno munsi mukaza kwifatanya natwe. Ariko kubw'umwihariko ndifuza gushimira abakozi b'Imana batwizeye bakaturungikira abana babo, bakaturungikira intama zabo. Kumbure harimwo n'abatari bwarunguruke ivyo bintu duhava tubereka twabagaburiye, bakatwizera kubw'ubuntu bw'Imana n'Imana yatugize yuko abo bantu babo tutazobaroga, kuko murazi ko iki gihe huzuye inyigisho nyinshi zigaragara nk'uburozi. Kubw'ivyo bakozi b'Imana muri hano, nukuri ndashaka muvyaguruke tubahe amashi kubw'umwihariko. Ndashaka muhaguruke tubahe amashi kubw'umwihariko abakozi b'Imana mwese muri ngaha mwaturungikiye promotion 2019 na promotion ya 2020. Haleluya. Mwarakoze kutwizera, Imana ibahe umugisha. Ndifuza gushimira abanyeshuri. Haleluya. Nkuko mwavyumvise twagize tuvuye kuvyiga, kuko natwe ntushobora gutanga ico udafise. Natwe hagize igihe tugenda kuvyiga, evangeliste yabivuze, hama tugarutse batwigisha yuko umwigishwa yahejeje kwigishwa acagenda guhindura abandi iki abigishwa. Rero 2018 twaragiye i Kigali turavyiga à 2 reprises, amezi abiri atandukanye, tugarutse turaza kuvyigisha. Rero abamubona aba bambere twakoze amasite 3 ya formation. Site ya mbere canke ahantu hambere habaye izi nyigisho habaye muri BCC. Haleluya. Naba mubona bambaye ivya bleu n'utuntu twa rouge. Bigishwa banje ndabashimiye. Haleluya. Muri umunezero wanje, sinaruhiye ubusa, sinatamiye ubusa. Ivyo naronse nanje narabibahaye, niteze ko namwe muzoca kubiha abandi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Harabaye iyindi site de formation yabereye muri Abundant Life Church. Haleluya. Mwishengero rirongowe na Pastor Aline, uwo batwita ngo ni jumelle, turamahasa kandi koko nivyo. Haleluya. Nibajya mubona bambaye noir n'utuntu twa orange. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ofete muri ko murumva iyo baje bava mugaca muraba ryayerekwa Imana yaha intumwa Yoshua Ndagijimana Masasu, murashobora kubona neza ku mugaragaro ko rêve yabaye réalisé. Haleluya. Bigishwa muri Abundant. Haleluya. Murazi ko muri abantu n'abanyesi banje. Uno munsi Tantine araryohewe. Haleluya. Haleluya. Numunezero nanje ndanezerewe. Umuvyeyi wanyu aranezerewe. Nukuri muri fura. Turiteze abandi benshi muri Abundant Life ko 2020 hazokwikubamwo gatatu.
haleluya imana ishimwe cyane erega ntibyahagarikiye aho gusa urumva BCC ni muri centre tuca twirukanka muri nord tuhashira site niyo abondante ariko no muri sud naho nyene hariho site haleluya abigishwa bo muri IRC Kanyosha haleluya haleluya ni ingabo nyinshi cyane uko twabibwiye ngo zigenda nk'inzige haleluya zica ku bihome no mu madirisha atakindi zigamije guhindura abandi gucika abigishwa ba Kristo uno munsi ibintu byo kwitwa barokore haleluya mu ishengero ryo mu Burundi birarangiye kuko icyo twahawe haleluya icyo twahawe n'umubyeyi wacu Yoshua haleluya twiyemeje kugitanga twaramaze kugitanga ariko nabariya nabo biyemeje gusubira kugitanga kugeza uburundi bwose bube embrasé haleluya hanyuma abo imana izorungika handi nabo nta kindi bazokora nico ciza cha discipleship ngire nduge ku ijambo ryanje rindi ryo kuvuga icari co discipleship canke discipolat ni guhindura abantu guba abigishwa ba Kristo haleluya kuko nico gikorwa conyene Yesu yasigiye intumwa c'est la seule mission que Jésus-Christ a laissée à son église ntabwo yababwiye ngo genda muhindura abantu abarokore ariko umuntu amaze gucika umurokore cyangwa umukizwa cyangwa umwana w'Imana hariho iyindi etape ni yo gukura akagera mu rugezo rwa Kristo haleluya kugira ngo nawe ashobore nawe guhindura nawe abandi mu yandi majambo discipolat cyangwa discipleship ni multiplication haleluya ni kugwira mu bwami bw'Imana nta addition ibaho mu bwami bw'Imana hari bigwiza haleluya nico gituma twatanguye turi 12 hajya po twari 12 tuje Kigali 12 ariko ni murabe aba bose twavyaye ko bangana 2020 août 2020 canke septembre imana idukundiye twarangije kuko ubu twaramaze gutangura rega promotion 2020 ko mu ndaba twarabitangaje abatiyandikishije birabajaje turi kumwe ni kuvuga iki ni kuvuga ko graduation izokurikira haleluya bazoba barenga aba uno munsi aba bose bahava baronka impapuro z'umutsindo ni 197 byavuye mu bantu bangahe wanashaka pana 12 kuko twagiye kwiga turi 12 mugabo ababishize mu ngiro n'abantu aba 4 gusa 4 nibo babikoze nibo bace baja kubitanguza mu ma église canke mu ma ministère yabo muri kubyumva icari cyo discipleship imana ishimwe cyane rero ntabatebeye nkuko mwabinsavye cyane cyane bakozi b'Imana mwaduteye iteka kuza twagomba tubereke ivyo abantu banyu twabagaburiye imbere yuko dutanga impapuro z'imitsindo subi inyuma gatonya muri BCC hari ama departement 5 canke ibisata 5 dukoreramwo kugira ngo ivyo bisata iyo turiko turabikoreramwo nivyo bidufasha gukora iki nivyo bidufasha kuzuza canke gusohoza ryayerekwa twababwira ariko sinshaka kubabwira ibindi bisata kuko no munsi igisata cyabatumiye ni gisata cinyigisho canke ico twita département ya formation mbega ni yihe ntumbero ya département ya formation muri BCC intumbero yayo niyo gutanga d'abord niyo gutegura no gutanga inyigisho za Bibiliya mu buryo bwiyoroheje
kandi butahurika bivanye n'urwego rwo gukura rw'umukristo wese aho ageze. Twisunze iki? Twisunze ikintu twita mu gifaransa portrait du disciple canke igicapo c'umwigishwa canke urugendo rw'umwigishwa. Abo bigishwa rero bagenda gutegurwa kubaho ubuzima rukristo bw'intsinzi, tukongera tukabaha ibikenewe byose kugira ngo nabo bashobore gukora iki? Gushitsa imihamagaro Imana yabaremeye. Ko twizera ko umuntu wese ahari hose afise intumbero y'ukubaho kwiwe, afise icyo Imana yamuremeye. Rero mu gukurikirana izi nyigisho mwagiye mwumva bavuga, biragufasha canke bifasha uwo muntu ariko arazikurikirana ubwa mbere kubaho ubuzima bw'intsinzi, une vie chrétienne victorieuse, aho ashobora kubaho anesha kameremere yiwe, aho ashobora kubaho anesha isi atagikwegwa n'isi, aho ashobora kubaho anesha satani n'abambarire biwe. Icya kabiri, izi nyigisho umuntu yazihaye umutima wose akazishira ku mutima akifuza kuzishira mu ngiro, nta kabuza peu importe icyo Imana yamuremeye gukora aragishikaho, kuko baramwereka uburyo bukwiriye, uburyo bwa Bibiliya ashobora kudahusha umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe. Reka ntituje mu mirongo ya Bibiliya, ariko reka turabe ico gicapo c'umwigishwa ni giki. Mwebwe bavyeyi, bungere, intumwa, les évangélistes, les pasteurs, muri hano mwabaturungikiye amezi 9, hinge tubereke ivyo twabigishije. Igicapo c'umwigishwa canke urugendo rw'umwigishwa bitwereka nk'abungere, nk'abavyeyi Imana yajeje intama, bitwigisha kumenya ukungene dukwiye kugaburira abantu Imana iturungikira bivanye n'urwego rwo gukura bagezemwo. Mwese ngaha muri abavyeyi murabizi yuko iyo umuvyeyi agiye kwibaruka, umwana acika uruhinja, hanyuma uruhinja rurafise ivyo kurya bijanye n'uruhinja. Uruhinja runywa amata canke uruyoya runywa amata, ariko nta kuntu rumaze gucika nk'umwana woshishikara uruha amaberebere gusa canke amata. Turi kumwe? Hariho ivyo kurya bijanye cyangwa biri approprié n'urundi rwego aba agezeko ku myaka 4. Mwese murumva ko umwana w'imyaka 4 adashobora gufungura cyo kimwe n'umwana akivuka. Birasobanutse neza ko umwana w'imyaka 12 udashobora kumugaburira nka bya bindi by'umwana w'imyaka 4. Rero zino nyigisho canke kino gicapo kitwereka cyane cyane cyashiriweho abavyeyi mw'ishengero, aribo mwebwe mwaje uno munsi, kugira ngo kibereke uburyo abantu Imana ibe bahaye ingene mushobora kubarera. Haleluya! Biciye mu ijambo ry'Imana bijanye n'urwego rwo gukura bagezemwo. Urugero rwa mbere nkuko mubibona hajya, umuntu abatarakizwa agakizwa biciye mu ntahe canke yagiye mu gikorane bakamubwira ijambo ry'Imana. Ni bimwe evangeliste yavuga ati birababaje cyane kubona tuvuga ubutumwa, tugatanga uburyo, tugatanga umwanya, ariko twaja kuraba mu ishengero tugasanga ni bakenya bashoboye gushika mu ishengero kubera yuko tutamenye ingene tugira suivi. Hanyuma n'abashoboye gushika mu ishengero waza kubaraba ugasanga n'abantu badakura, ugasanga ntibakura. Kubera iki badakura? Kubera ko tanyigisho zihari mu buryo buri systematique. Uburyo buri systematique novuga gute? Ni uburyo bugenda bukurikirana bijanye n'urwego rwo gukura umuntu abagezemwo. Urugero rwa mbere rero, umuntu aje gukizwa
ijambo ry'Imana mwese murabizi bamwita uruyoya canke uruhinja. Mbega uruyoya barugaburira iki? Umuntu agikizwa abakeneye ko tumugaburira iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ko uruyoya turuha amata. Mbega amata mugakiza ni iki? Nibi mubona hajya ngo ishure rya mbere bajya barabimenyereye ni class 1 aho tubigisha intambuko za mbere z'agakiza canke urufatiro haleluya rwa Kristo. Tukabigisha gutahura icyakoretse mu buzima bwabo igihe Yesu Kristo yinjira mu buzima bwabo. Tukabatahuza kuko umwana yavukiye mu muryango ubwo nyene acagira droit mwiragi. Tukamusobanurira tukamwereka mu ijambo ry'Imana ivyo yemerewe canke iragigiwe. Ikindi tumubwira ntitumubwira gusa ivyo yemerewe ariko turanamwigisha ivyo nawe akoze iki ivyo asabwa. Haleluya. Ivyo byose rero tubisanga mu ishure rya mbere niho tuvyigisha. Ni ishure rifise ivyigwa 16. Turakomeza. Ngibi vyigwa ntitwe bidondagura byose muravyibonera hajya. Icemezo c'agakiza kubabarira gukura mu mpemu amasengesho kurimbura ijambo ry'Imana mpemu yera ni gute buzuru uwo mpemu yera gukoranira hamwe rukundo mubatizo ingaburo yera ibigira 10 amashikano gukorera Imana. Rwaruyoya rero hakagera ahantu rwisununura rugakura rukagera mu rwego canke mu rugero rwa kabiri. Hajya kenshi dukunze class ya mbere canke intuze uruhinja mu buzima busanzwe ni hagati y'imyaka 0 n'imyaka 2. Akava mu rugero umuntu rero yafunguye bijya haleluya nta kabuza arakura kuko ni umwana muto wamugaburiye ivyo kurya bikwiriye bijanye n'ugwego agezemwo arakura akagera mu rwego rwa kangahe rwa kabiri aho acika umwana mu mpemu. Umwana mu mpemu nawe arafise ivyo kurya bamugaburira haleluya bamugaburira nizi nyigisho muriko murabona hano nama leçon 15 canke ivyigwa 15 aho tumuha izindi nyigisho z'urufatiro mugabo zozo zibwina cyane kuko abamaze gutangura gutahura bimwe bimwe nibi mubona ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe intambuko zitandukanye zo gukura inyigisho z'urufatiro kugororoka imbere y'Imana n'abantu tukamusubiriramwo na ya leçon twari twamwigishije muri class ya mbere mugabo hoho turiko turinjira ibwina. Wa mwana agakura akagera mu rwego rw'iki yabaga canke mu gifaransa umuyabaga bamwita umuadolescent. Mbega umuadolescent bamugaburira iki? Umuadolescent uko Imana yabihaye visionnaire bamugaburira n'ibitabo bibiri abagiye mu ishure rya gatatu ariyo twita class 3. Hanyuma natangaye kubona abaje gushinga intahe bose bavuze ko igitabo cabakozeko canke ishure ryabakozeko ari iri kandi harimwo muri class 3 hariho partie A na partie B canke igice ca mbere n'igice ca kabiri. Igice ca mbere citwa kunywana na mpemu yera intimité avec le Saint-Esprit. Ikindi gice ca kabiri naco ni kwiyegurira Imana. Kubera iki bene data umuadolescent yiga bijya bintu. Mwese murazi ko mu buzima busanzwe umuadolescent arangwa n'iki? Arangwa n'ibishobisho abashushe kandi abashaka kumenya byose abafise amatsiko abashushe nyene. Nibaza ko benshi turi ngaha aye twaciye muri adolescence. Amen. Bamwe barafise uko bayibayemo n'abandi ariko twese turahokonesa yuko umwana ageze muri iyi age aba akubagana cyane kubera ko sinzi ngene hormone bazivuga mu Kirundi nyene nizo zituma bimeze gutyo abiragira. Rero no mu buryo bw'impemu hariho abadolescent
kujya hariho ababebe hakaba aba enfant hariho n'abadolescent. Rero umuadolescent utamucakiranye kugira ngo umustabirize mu Mana, kugira ngo umushoboze gushinga imizi mu gakiza, hahandi ataba agihungabanishwa n'imiyaga yose y'inyigisho, umuhereza umwigisha ni gute banywana, ni gute basabana na mpwemu yera. Nibi inya Papa Desire yatubwiye ati umaze kuciga, haleluya, n'utuntu duto duto two mu buzima bwawe ubwirizwa gusaba mpwemu yera ndongora, kugira ngo simpave nitwara nk'uko abandi bose bitwara. Imana ishimwe cyane. Umuadolescent ikindi tumwigisha kwiyegurira Imana. Kwiyegurira Imana utabimuhaye akiri muri iyi stade de croissance, azokwiyegurira ibindi ndakurahiye, azokwiyegurira ibindi. Rero izi nyigisho zose mugenda mubona ni inyigisho ziba ziri approprié canke ziba zijanye n'urwego rwo gukura umuntu agezemwo. Rero nkimenyana na Dadi Apotre Yoshua, naramubajije nanje igitabo cankozeko, kwiyegurira Imana carankozeko, no gusabana na mpwemu yera carankozeko, ariko iki gitabo kwiyegurira umwami Yesu Kristo, haleluya, nasanze ikibazo dufise mu ishengero bakozi b'Imana turi kumwe suko abantu badakizwa, barakizwa ariko ugasanga Yesu Kristo koko yarababereye umucunguzi, ariko aspe yuko Yesu Kristo acika umwami ntirashika. Kandi murazi ko iyo tubihanisha tubasubirishamo amajambo ngo Yesu ndakwakiriye umbere umucunguzi n'umwami. Mbega bene data turi kumwe, umwami akora iki? Umwami araganza. Mbega uno munsi Yesu araganje, arategeka koko canke ni wewe ukiri ku ntebe y'inganje y'ubuzima bwawe? Rero iki gitabo carankuyeho ku buryo mbonanye na Dadi namubwiye nti ariko imyaka yose tumaranye kuki utari bwanyigisha ibi bintu? Kuko naramubwije ndamubwira ukuri, iyo menya iyi cour mu buto bwanje bw'agakiza, hari amakosa nakoze, hari ibyaha nabayemwo, haleluya, kubera ko ntaronse ibi bintu. Bisobanura iki bene data? Bisobanura ko iyo umuntu ataronse ivyo kurya bikwiriye muri age yarakwiye kubironkamwo, murumva ko turagwara za kwashi, za marasme n'ibindi byose spirituel. Ugasanga amashengero twuzuranya amashengero abantu ibihumbi 3, ibihumbi 4, bikaturyohera ko abantu buzuye, ariko twuzuranye abaki? Twuzuye abantu bagoye amakwashi, abantu bataronse indya zari zikwiriye ku rwego rwo gukura. Hanyuma ugaca usanga ni babandi niyo banamukubwiye uragira n'isoni kumva yuko ari umukristo mu ishengero ryawe. Kandi ikibazo siwe, ikibazo niwe muvyeyi utamenye ico kumugaburira mu gihe cyari gikwiriye. Imana idufashe cyane. Tukabandanya, wa muyabaga yaronse bamwigishije ingene akwiriye kugiranira imigenderanire na mpwemu yera, bamwigishije uburyo akwiriye kwiyegurira umwami Yesu Kristo, hanyuma agakura agashika mu rwego rwa kangahe? Rwa kane. Urwego rwa kane, wa muyabaga wacu yakuze, haleluya, yacitse iki? Yacitse umusore. Urumva nyene yacitse umusore, ni umujene, sivyo? Umujene rero agirwa nyene n'iki? N'inkomezi, sivyo? Urumva abamaze kuba stable, bya bintu bihungabanya udusoresore n'utuyabaga, wewe abamaze kubirengana, kubera ko yaronse ingaburo zituma ashikama, agacika umusore. Umusore rero nawe nyene mu Mana canke mu mpwemu hariho ivyo kurya afungura. Umusore nkuko mubibona hajya, buri rugero rwose twagiye turuha ishure rimwe, ariko uyu wageze hano tumuha amashure 4, yiga ama class 4. Class ya 4
yitwa gusengera abandi no kumva ijwi ry'Imana. Ni classe nayo nyene ifise ibitabo bibiri, aho noneho wa muyabaga yaronse ibikwiriye ubu yacitse umusore, twamuhaye ibikwiriye kugira ngo ubuzima bwe bwa Rukristo bushobore kubakwa. Ubu rero duca dutangura kumwigisha ni gute nawe yogenda gukora iki, yogenda gutabara abandi bakozi b'Imana. Igituma turuha ugasanga nous sommes au four et au moulin kandi twuzuranya abantu, ni ukubera yuko ntitubigisha. Haleluya. Yaba twakabigishije, haleluya, no kubarekura. Erega umuntu wigishije, umumama, umugore yigishije umukobwa wiwe gusasa, gukubura, haleluya, naho ataha we atabikoze abaza ati ivyo ari byo byose umwana yawe mwigishije ndasanga yabikoze. Ariko atavyo wamwigishije, ntavyo wamwigishije nyine amuvuti yo mbega mana yanje, yo ko abashitsi baje mbega bashanze bafasanga hameze gute. Ibi nivyo vyama bidushikira natwe nk'abakozi b'Imana, ugasanga rero nabo turongoye bavuga ngo turababanira, siko? Ndabavugiye ibintu tubandanye. Tumwigisha rero noneho ni gute ushobora gutangura gusengera abandi, ni gute ushobora kwakira umuntu ukamwumviriza, ugashobora kumenya ikibazo ciwe canke gushobora kumenya umuzi w'ikibazo ciwe mu kumwumviriza gusa, hanyuma ugoshiraho gahunda y'amasengesho yo kumuherekeza kugeza ca kibazo yaje agutura gikemuka. Ivyo nivyo dushobora kwigisha, haleluya, abigishwa Imana yaduhaye. Kubw'ivyo turaremuruka. None tuvuge naho bufise abakristo 300, dufate bakeya bashobotse. Uzoronka umwanya wo kwicarana n'umwe wese, umugirire kutu, umugirire counseling, hanyuma utangure kumusengera, ntibikunda. Ni hahandi usanga ariko baravuga nararondeye pasiteri ndamubura. Bene data, twigisha abantu. Haleluya. Twigishe abantu. Tukamwigisha ni gute bumva ijwi ry'Imana, kuko ntiwoba umusenzi utazi kumva iki, kumva ijwi ry'Imana. Abana b'Imana benshi n'umunsi arakubaza ngo ngo haje Imana iravuga mbega ngo ugiye kutaramvugisha, ngo none bayumva gute? Turi kumwe muri rino shure 4B turigisha ukungene umuntu ashobora gufata ama disposition akaza agakonsulta Imana ku kibazo kinaka, hanyuma akavayo yumvise uburongozi canke directive z'Imana kubijanye n'ico kibazo yagiye gusiguza Imana. Wa musore wacu ishure rya kanara rihejeje, ariko nkuko mubibona hajya aca yiga n'ishure rya 5 rimwe evangeliste Alice atubwira rijanye no gukora iki, no kuvuga ubutumwa. Tukamwigisha uburyo butandukanye bwo kuvuga ubutumwa. Aha aba bantu mubona ngaha, amen, ndamaze kumva ama feedback, ndamaze kumva muraza murafasha Kirundi, intahe, intahe z'ibintu bimwe bimwe batanguye nabo gushira mu ngiro. Madame Apotre hajya yaramaze gutangura izi nyigisho muri eglise y'Ingozi. Haleluya. Hari abandi benshi bakunze kumpa intahe ngo unya ngo niyo ninjiye muri tukutuku ngo waratwigishije ingene bavuga ubutumwa, ngo waratwigishije ngo message canke ama elema avuga, ama elema umuntu abwirizwa gushiramwo muri message evangelique. Tukabigisha ukungene bavuga ubutumwa neza, ivyo bashiramo n'ivyo bakuramwo. Haleluya. Hakaba hasigaye igikorwa cande campwe muyera gukonvenka uwo muntu. Uno munsi rero tumaze iminsi twumva ngo uno munsi jewe naho ninjira muri tukutuku mba ndonse occasion ngo rega jewe sinshaka kumuvuga kuko ari karandaba ngo nca ndaba kagatabo ka evangelisation ngo basha ngo mpera he, ngo nca mbanza kuvuga yuko umuntu il est perdu sans Jésus, ngo ariko nkamwereka yuko Yesu Kristo yatanze nk'inyishu, ngo hamba nkamubwira ko afisemo uruhara, ngo hamba nkamwakiriza nyemereye. Haleluya. Amaze kubwira ngo abamotare, amaze kubwira abatukutuku. Haleluya. Bene data, Kristo aragarutse, ari ku muryango arashitse, kandi abantu batarakizwa nabo ni benshi. Kandi jambo y'Imana ikatubwira ngo Imana ico yifuza nuko abantu bose bakora iki, bakizwa bagashika mu kumenya ukuri. Mugabo none bazokizwa gute? Nta bavuga.
mbega wovuga iki wowe nawe atavyo wigishijwe ubwo umutetemera gusa mbega shamera he nugize ngo aruguruye akanwa agata urana kuri eglise wacu rero kuri eglise wacu cyangwa akazawumva pastori wacu rero none pastori niwe ni Yesu kubera iki ntavyo tubigisha klasi ya gatandatu canke ishure rya gatandatu turacari kuri wa muntu yitwa inde umusore tusha tumwigisha murashobora kumpa aha tuje kuri 6 ishure rya gatanu nirijya ishure rya gatandatu murumva wa muntu turiko turamutegura kuja mu bikorwa neza twatanguye tumigisha gusengera abandi kumva ijwi ry'Imana ni gute yokorera deliverance umuntu yaje yuzuye amadayimoni haleluya akamusengera kugeza naho uwo muntu ashika mu mwidegemvyo wiwe hama tukamwigisha ni gute bavuga ubutumwa ni gute ashobora guhura n'umuntu adakijijwe akamubwira amajambo yo muri Bibiliya akwiriye agakizwa hanyuma mu nyuma tukamwigisha ni gute nawe yoshobora cette fois-ci guhindura abandi kuba abigishwa ba Kristo aha ayo turamwigisha n'igice ca kabiri ni gute bashobora kuvuga ubutumwa neza kuko birigwa amen ego mwemu yaraguha ubutumwa ariko ingene ubupanga amen bigasohoka bifise insobanuro baravyiga n'ubuhinga c'est un art dukomeze ishure ry'indwi twabigishije ni classe yitwa comment bâtir l'église selon église famille selon Dieu ni gute twokubaka amashengero twisunze modeli y'Imana ariyo modele y'umuryango kubera ikibene data uno munsi turavye amashengero yacu uburyo ameze akenshi tuvugishanya ukuri dusanga turabanywanyi canke tugasanga turaba partenaire canke tugasanga tumeze nk'ama association canke ama club turi kumwe nico gituma hama harimwo ibibazo amamashete amakudeta sinzi ko abantu bo muri organe bari ngaha nibo bazi ayo bama bagogwa ndabarahiye n'ukuri kose kuri kw'Imana nta kindi bijya bintu bivako nuko twubaka ishengero rya Kristo tukaryubaka muri modeli itariyo tukaryubaka nk'ama ONG tukaryubaka nk'ama kioske canke ama association wowe urafise iki ingosha nanje mfise ibi umutahe ishengero rya Kristo suko baryubaka ishengero rya Kristo hari umuntu Imana ihamagara ikamuha iyerekwa agacika nyene yerekwa hama kaba umuvyeyi abaza bose muri iryo shengero akuriye no kubivuga ku mugaragaro abaza ngaha nabanyemera ko ndi umuvyeyi wabo ndi papa canke ndi mama abashaka kumfata nkundi ukababwira neza yuko ukabafasha ukabaronderera yandi ma eglise bagendamo ati twebwe ngaha turi umuryango ndi papa nimba uri ngaha haleluya nuko wemeye kunyemera nk'umuvyeyi wawe haleluya nanje nkazokubera umuvyeyi kubera yuko erega buri abantu Imana iduha jambo y'Imana iratubwira yuko izo batubaza muga none izombaza umuntu atanyakiriye nk'umuvyeyi izombaza umuntu atanyemeye turi kumwe reka tubirengane hanyuma rero wa mu jeune canke wa musore arangije aya mashure indwi niyo aba bantu bacu barangije haleluya baca babaha urupapuro rw'umutsindo rubaha uburenganzira bwo gukorera abandi nk'abana mu nzu kwa se nukuri turahaze abanywanyi mu ishengero turahaze kubaka ishengero ry'Imana nka association canke club inshuti zacu twabanye amezi menshi yaba muri BCC yaba muri Abundant Restoration hoho barabizi kuko bari munsi y'uburongozi bw'uwo Imana yahaye iri yerekwa Imana yamukuye Kongo imubwira ati ndagutumye mu Rwanda
ugende unyubakire ishengero ry'umuryango. Ishengero ry'umuryango. Niyo mpamvu mwumva tumuhamagara ngo dadi. Hari habo bimena umutwe mugabo nakazi kanyu. Mwebwe ntimuhamagare kumuhamagara dadi kuko niba atari papa wanyu. Muga tuge mutureke tumuhamagare dadi kuko ni papa wacu. Muri kano kanya bashitsi bacu bahire, bakozi b'Imana mwaduteye iteka, ibi birori tubikesha mwebwe. Iyo mutaza twari gutamba tukirorera. Rero turabasabira Imana ibaha umugisha, cyane cyane duhimiriza abakozi b'Imana bari hano. Nukuri kose turifuza ko izi nyigisho namwe mwaraturungikiye abana banyu. Kumbure mwabaturungikiye kuko mutuzi mutwizeye, ariko noneho ubu mubibonye. Haleluya. Mubonye ibyo ari byo n'akamaro kabyo. Haleluya. Turabinginga namwe nimuze mufatikanye n'abandi bakozi b'Imana baje, namwe muze kwiga izi nyigisho kuko mwoho ni mwaziga. Haleluya. Muzi ico muzoba mufashije mwe ni mwaza kuziga. Turi kumwe. Mwoho musubiye mu mashengero mufise uburenganzira bwo kuzitangura, bwo kuzitanguza. Mufise autorité yo kuzitanguza. Haleluya. Ariko bajya bonyene ego bazogira inyungu mu buzima bwabo ku gatwe kabo, ariko nta impact nininya bazogira nk'iyo mwebwe Imana yabateye. Haleluya. Mwebwe mwogira impact irushirije. Muri mwebwe ndabona harimo intumwa, mufise amaparuwasi atandukanye murongoye. Murumva ko mwogira impact ku rwego runini cyane, bigatuma haleluya ya mission yonyene Yesu Kristo yaduhaye. Basi imbere ko tuja gufata amahanga, ndabinginze muze dufate Uburundi. Haleluya. Imana ibampera umugisha cyane. Ndacishijwe bugufi imbere yanyu uno mwanya mwampaye wo kubaganiriza no kuba partager umutima wacu niyerekwa rya BCC Imana yahaye umukozi wayo Yoshua Ndagijimana Masasu. Imana iduhezagirane. Reka nsubize mikro. Amashimenshi. Imana imuha umugisha. Kuvuga menshi siko kuyamara. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko abantu bavyiyumvira. Hari byo wagiye wumva nk'uduflash, ariko iyo bibayemwo uravyumva. Imana ishimwe cyane. Daddy, Imana data, hariho daddy ni data wa twese wo mwijuru. Ni Imana se y'inkemu kandi uwo ntasubirirwa. Amen. Rero bavyumvise twemera ko ari Imana imwe se y'inkemu yacu, ariko tukemera ko ari abatuvyara muri Kristo Yesu. Nico twashatse kuvuga. Imana ishimwe cyane. Abateologie nimuvuge muti babana bacu bazoba turogera, oya tuzobubaka. Imana ibampezagire. Tugiye kuja mu rubanza nyezina. Imana ishimwe cyane bwo gutanga amasertifika. Muri site ya mbere ya BCC hize abanyeshure 50 bavuye mu mashengero 19 atandukanye. Hama muri Abundant Life Church hize abanyeshure 46 bigiye muri Abundant nyene. Muri Restoration hize abanyeshure 100. Imana ishimwe cyane. Ngire mpakanya mukanya Apotre Apollinaire. Imana ishimwe cyane. Sabi equipe yosize. Imana ishimwe cyane. Amen. Araza kudufasha gusoma. Hama abanyeshure namwe ndazi ko muza kubikora nk'abasirikare bakomeye. Amen. Kaduhamagare Bigirimana Richard, tumukomera amashi. Akurikirwe na Bukeneza Felicité. Akurikirwe na Chiza Christian. Muze muri hangana mu bakomera amashi bagenza urugendo
ukomeye cyane hakirikwigwe na Hakizimana Celestin, Hakizimana Jules nawe, Pasteur Hatungimana Mediatrice, Inarukundo Jacqueline, Iribagiza Angélique, Amashi, Iribagiza Laetitia, Amashi, Irumva Darcy, Kwizera Florentine, Manirakiza Didier, Mbonimpaye Jean-Claude, Mashiko murushe hakiri kare, Mucho Bertil, Mugisha Mireille, bababwiye ko bagiye kubandanya amashuri nimutabatera intege aho bayagejeje aya bizohava bigorana. Mugisha Mireille yaje, okay. Munezero Milene, Nashaza Aline, Nayu Burundi Desire, Batazira Buramatari, Ndayishimiye Emeline, Amashi, Ndayizeye Beatrice, Ndekatubane Herman, ko mwarushe gahemu. Ndekatubane Herman, Ndikumana Alain Bertrand, Amashi, Ndikuriyo Alice, Nduwimana Catherine, Nduwimana Fulgence, Nduwumwami Oda, Ngabirano Leandre, Amashi, Ngabirano Leandre, Ngendakuriyo Nicole, Niduha Innocente, Nimubona Alexis, Niragira Caritas, Nishimwe Ange Parfaite, Amashi Nimuruhe, Nishimwe Bill Jodel, Ngoribirama Digne Diane, Ngunzimana Patrick, Ngurunziza Jean Désiré, uruyu ari absentia, ari hanze si hari, ni Jean Désiré ari hanze. Umudamu wiwe ari ngaha yitwa Nicole,
tukomera amashi uje bariganye muri ishure monsieur madame bose bagradué ariko le monsieur ntari ngaha Nsengiyumva Fiston Shimirimana José Ntagungira Janine Nirampeba Aster Nirampeba Aster Nirampeba Jeannette kaka na dada barakurikiranya Nzeyimana Angel Nzisabira Claver batazira mataifa yote muze muranyaruka ku gafoto muze muranyaruka Nzitonda Jean-Claude akurikirwe na Rukundo Francine Vanessa Sabiyimpa Félicien Sindano Monique batazira la Momo Siniremera Catherine batazira Kate Tunda Adele Tuninga Pascal amashi ko mwarushe nimushaka ko babandanya amashure abigishwa baguma biga kandi badusezeraniye ko bagiye kubandanya kwiga iyo ni site ya mbere igizwe n'abanyeshuri bavuye mu maeglize atandukanye amaeglize ashika kuri 19 tubakomera amashi kandi bivuye ku mutima ntiduhengeshanya gushimira abungere n'abakozi b'Imana mwese muri rusange mwarungitse abakristo banyu nabo mufadikanije ibikorwa kugira ngo bige izi nyigisho bazobagirira akamaro kanini cyane mugiye kubibona site ya kabiri igizwe n'abanyeshuri bari muri Eglise Abundant Life Church irimo abanyeshuri bagera kuri 46 kaduhamagare Akimana Yvette amashi Akimana Yvette akurikirwe na Baraka Boniface Bazompora Ezekiel Bigirimana Alain Georges Byo bigeregere ni vya mbere kabisa kuri isi Bigirimana Manasse
Manase ni umustar cyane kubera ni umufacilitateur mu maklase yose, ni umunyamwete akomeye cyane kandi abanyeshuri bose baramuzi. Niwe afasha muri projection mu myanya yose y'amaklase, n'amatara n'amazi byose. Ok, gaciye ubwenge Beatrice. Harerimana Consolé. Harerimana Jules. Hasabumutima Remati. Ugira nigeze asiba na rimwe, nico gituma okay. Ihora imbere Gloria. Sihari. Iriho Queen Anemone. Ishimwe Francesca. Ishimwe 5 Dorel Francis. Dorel Francis. Kanore Chantal. Akurikirwe na Katihabwa Mignon Vanina. Ngemesha Gelaz. Nichaenzi Benjamin. Sihari turahamagaye madame wiwe. Félicité. Nimubona Fleurette. Nitonde Bernadette. Niondiko Yvan. Niongabo Arsène. Mwihute. Nionzima Oscar. Turankuraje kandi abanyeshengero n'abakozi b'Imana kuza kwiga muri couple. Abariko baragraduate benshi bamwe na bamwe bazananye n'abadamu babo canke n'abashingantahe babo. Murumva ubutunzi uwo muryango ubufise. Haje naringeze. Okay. Nizigimana Claudine. Nizigimana Theogène. Nkurikiye Ange Nicole. Nari nibagiye kubabwira ko mubiganye n'abadamu babo nanje ndimwo. Kirazira gusiga umudamu wawe mu ishuri. Udafise umwanya ubura murungitsa baragiye kwiga, hanyuma
tugire Kristo. Nkurikiye Ange Nicole yaje. Ntinanirwa Jean-Marie. Nirwakunze Emmanuel. Imana ishimwe cyane, ndabona hari bariko barasohoka mwihangane gato muri BCC amaklasi yaruzuye mbwasike klasi imwe gusa. Ni nakajyango kugura abakozi b'Imana. Amen. Nakajyango kugura abakozi b'Imana. Ukaramuka ntugisohoke udatwaye formulaire. Hama abandi bose muri restoration handi hose canke ama eglise murashaka kuvugana na pasteur. Hari amaklasi yaruzuye natatu. Iya kane nakajyango k'abakozi b'Imana. Ukaba muri iyo kategori ntugende utiyandikishije. Imana ibampera umugisha. Urakoze apotre. Naringeze. Nirwankunze Emmanuel yaje. Jean-Marie niwe yaje. Okay, nirwakunze Emmanuel. Okay. Ntwaro nziza Antoinette. Ntwaro nziza Antoinette. Nzeyimana Nathalie. Nzeyimana Thierry. Rweze Gloria. Tugiye guhamagara ikindi gice. Hari undi twibagiye? Rweze Gloria niwe mere. Manirambona Dieudonné. Merabanyanka Thierry. Mucho Wineza Audrey. Muhongayire Deborah. Mushiranzigo Chantal. Mutarutwa Françoise. Nahayo Audrey. Nahigombeye Béatrice. Ndaikengurukiye Léonard. Ndaisaba Paul. Ndaisaba Renova. Ndaisenga Violette. Ndaishimiye Juni. Juni. Nduwimana Félicité. Ngabirano Kelly Daniela. Site indi tugiye guhamagara niyo muri Sud. Igizwe n'abanyeshuri bari mu ishengero rya Restoration Church Kanyosha. Igitigiri cyabo ni 101. Akimana Bella.
Aïngami Erika, Trésor. Barande Kajan de Dieu. Bissera Chris Beni. Bukeyeneza Sheila. Mwihute. Turifuza ko abungere banyu bagenda bataha babasengeye. Bukuru Claudette. Chekanao Suda Shekina. Ishimwe Don Destin. Ishimwe Ruth. Itangishaka Chris L. Iteriteka Iget Naomi. Nshimirimana Cédric. Nshimirimana Odette. Nshimirimana Steve. Niroranya Tarsis mubakomera amashi yemwe nimuruhe. Nungane Colin Lee Jordan. Colin ni Colin Lee. Noiri Abishai. Noiri David. Noiri Samuel. Rukundo Eliade. Ruvugimigabo Aristide. Semitita Allegres. Tuisenge Alice. Tuyizere Nive. Uimana Ange Kelly. Amashi. Uimana Marie Festine. Tuwakomera amashi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nagire mfata akanya gatoya ko gushima ono y'abanyeshuri twiganye. Mwanze mwikomera amashi ko mwantoye nka president. Yaza ko byagenze neza byose mwarakoze. Hama hari akaganuke gatoya twateguriye umwigisha wacu. Nundi muntu atashoboye gushika ngaho yitwa Samandari. Benshi muramuzi. Nabantu by'ukuri twumva yuko utu tuganuke ni juste symbole, ntitwoshobora gushima cyane nk'uko mwitanze, ariko bivuye ku mutima w'aba disciple banyu groupe 1 na groupe 2. Ubutame bwa mwigisha wacu Pasteur Hortense turabushima, twarabubonye, yaraza gwaje, abana bakaza mu ishuri bagwaye. Nukuri hari ibintu nabonye nkacavuga nti ibi navyo nyene bire exagere, mugabo nuko nyene wabaye mu disciple ngira nuko bigenda, turiko turavyiga bukebuke. Samandari nawe numwe mu bantu badufasha cyane kutwugurira imiryango, kuduzanira amazi, amayinite, ibintu byose. Nukuri muramutubwirira mwigisha muti barashima cyane ukwitanga kwawe. Ya Samandari ndayishikana humura. Ego. Rero munyemerere ndabashikanire aka kantu murakoze. Mukoba amashi abana abanyeshuri bize muri BCC. Dusaba ifoto. Iyi mpemu y'ubwigishwa iva ku mwami wacu Yesu Kristo
yamanutse ku mubyeyi wacu Yoshua Ndagijimana Masasu akayidutransmeta natwe tugashobora kuyibaha muri kano kanya. Mana yacu, Mana yo kwizegwa, turagushimiye ku bwizigirwa bwawe, wabanye natwe, wabanye n'abigishwa. None muri kano kanya duhagaze muri autorite, duhabwa n'izina ryawe, duhabwa n'amajambo yawe. Mana turabakweretse, Mana turabakweguriye, turakweguriye impwemu zabo, turakweguriye imishaha yabo, turakweguriye imibiri yabo, turakweguriye Mana ubutunzi bwabo, turakweretse proje zabo, turakweretse ubuzi bakora, turakweguriye imigenderanire yabo, kugira ngo byose bize bifatanirize hamwe Mwami, kurushiriza Mana kubakorera, kugira ngo nabo bagende bahindure abandi kuba abigishwa. O yarabashatarababa, yakatarababashandarababa, o akimwe mu bwigishwa. Turabarungitse, mushobora kugenda gukora mu bushobozi bwa mpemu yera, mu bushobozi bwa mpemu yera, mu izina rya Yesu Kristo. Ori yarabashakarababa, endarabashekeri yarababa. Turakuraho intambamyi zose, ikintu cyose kizokwitambika imbere kibabuza gushitsa iyerekwa ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagikuraho mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu izina rya Yesu, akira ubushobozi, akira assurance, akira byose, akira mpemu yera yuzure, mpemu yera nengesere, kandi yongera sesekare, kugira ngo mucike abatanga ubugingo. Nimube abacayika batanga ubugingo, mutanga ubugingo mu ngo zanyu, mutanga ubugingo mu bagabo banyu, mutanga ubugingo mu bagore banyu, mutanga ubugingo mu bana banyu, mutanga ubugingo mu kibano cyanyu, mutanga ubugingo mu ishengero, mutanga ubugingo mu gihugu. Turabarungitse nk'ingabo zigiye gutanga ubugingo. Ku kazi mutanga ubugingo, mu mashuri mutanga ubugingo. Mu izina rya Yesu turabahokomanda. À la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, niwe azobashoboza mpemu yera, niwe azobashoboza. Turakuraho ikintu cyose cyo bahagarara imbere. Nimwakire gushira amanga, akira gushira amanga, akira gushira amanga kubw'ubushobozi bwa mpemu yera. Turagushimiye Mana yo kwizegwa kuba kukoze Mana. Zino ngabo zigiye gutangura gukorera mu bushobozi bwa mpemu yera. Urakoze Mana yuko Mana bahora babazi bagiye kubayoberwa kubw'ubushobozi bakiriye uno munsi, bw'ubwigishwa no guhindura abandi, gucika abigishwa. Turabigushimiye Mana, mu izina rya Data, iry'Umwana n'irya mpemu yera. Amen. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort.